Nyene cubahiro turagushimiye umugoroba mwiza usubiye kandi kutugirira ubuntu bwo kuba imbere yawe. Turakubashe, turagushimiye ku mbabazi n'ubuntu wasubiye kwereka ubuzima bwacu. Turi mu bemera kandi bakizera yuko ingabire y'umunsi ari imwe mu makado akomeye cyane uhereza umwana w'umuntu. Turagushimiye rero yuko twashoboye kubona uwo munsi. Nturarangira, ariko aho ugejeje ukora, aho ugejeje utuzigama, ivyo wakoze kuva igitondo gushikana aya masaha, turafise impamvu yo kugushima zitari nkeya. Ndagushimiye rero kubw'abakobwa n'abahungu bawe bamaze gushika ku gicaniro. Turagushimiye yuko warongoye intambuko zacu kugira ngo tubashe kuza ku gicaniro cawe. Uhabwe ishimwe, ushigwe hejuru. Duciye bugufi tuvuga ngo mu vyo tuvuga no mu vyo dukora ntaba ari twebwe, ariko izina ryawe rihabwe icubahiro. Ndagushimiye ubwiza bwawe buri ngaho. Ndagushimiye imbaraga zawe, amavuta yawe ari muri kino kibanza. Ndagushimiye papa mwiza yuko iyi ndwi ya nyuma yo gusozera amasengesho yacu y'imisi 40 watugendeye birushirije. Ndagushimiye ko mwami wanavyemeye kubana natwe iyi misi ndwi yo gusozera aya masengesho. Ni kimwe mu kidutera intege tugatahura neza yuko watwitavye, watwishimiye kuba ku gicaniro cyawe. Turagushimiye rero, wakira amashimwe yose. Utukufu wako hatugusi, bali utukufu wote uzidi kukurudilia wewe milele na milele, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Haleluya. Asante Yesu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Umwami Yesu nahimbazwa bari ngaho. Abamukunda nkuko tumukunda natwe tupepe kidogo hivi. Abakunda Yesu bari muri kino kibanza. Waimbaji asante sana, mbarikiwe. Urashobora gufata ivyicaro. Amen. Kirere mwatanguye kugitegura. Amen. Ku munsi wa Mungu tuzoba turi muri celebration idasanzwe. Umuntu wese azorondera ikintu arondera cyo gutazirisha azozazanye, sibyo? Kandi tuzoyibasaba nk'itegeko. Gatambara utagafise nagenda muzozani ibiti, muga ntimuzokata aya mashurwe yacu, muzoze muyakuye hanze. Ariko tuzokwiratira Imana ku munsi wa Mungu. Iriko irakora. Niko nari mvuze, sinzi ko wanyumvise. Amen. Ya nibyo, reka kugira ducunguze umwanya umwete twakire kandi message prophetique y'uyu mugoroba. Tugeze ku munsi wa 36. Twokomera Imana amashi. Murakoze cyane. Nukuri tubivuga mu majambo make, ariko papa arabizi ko tumushimiye kudushoboza kuba imbere yiwe. cyane kandi
aya masengesho ntituyungukamwo ibijanye n'ivy'imitima yacu gusa yipfuza, burya turanayungukamwo n'ivyo tutasavye n'ivyo tutanatekereza. Kuba imbere y'Imana, Imana ntabwo igenda kudusubiza ibijanye n'ivyo twe twayibwiye gusa, kuko n'Imana ishoboye gukora cyane ibirengeye cyane ivyo tuyisaba n'ivyo twiyumvira. Kuba imbere y'Imana rero narababwiye tubigereranya uko uje gusenga, umwanya wose ufashe wo gusenga, pana hano gusa wo gusenga, si hano gusa, no mu mwanya tuba turi muhira, uri mu muduga, ofisini, ahatandukanye. Iyo usenga mu bisanzwe Bibiliya tubwira ko ahantu Imana ituye mu ijuru, ku ruhande rwayo nk'imetero nka 15 rwaho intebe y'Imana iri, hari ivyotezo vy'amasengesho y'abera, hari ingunguru nyinshi cyane amasengesho y'abera ashikiramo. Amen. Ibyo rero ni imbaraga zayo n'ububasha bwayo, uburyo ishobora kumanaginga amasengesho ikayashyira mu ngunguru, ikabize ayanjye na yuyu. Ubwo n'ubumana bwayo kuko ishoboye byose. Amen. Mugabo umunezero wanje nawe no kuba tubizi yuko amasengesho dusenga adatwagwa n'umuyaga, afise ahagenda. Imana nishimwe cyane. Ico rero kirakomeye. Iyo Imana uyambaje mu gihe uyikeneye, ntuze utekereze ko igihe cyose kwishura yisunze ivyo uri kuravuga uwo mwanya. Hari igihe igenda kuraba muri dosiye, hari igihe igenda ikaraba ikavuga ati mbega ntasenze uyu munsi gusa, yaraba igasanga wama wadugije, avuga ati uyu turamenyeranye, reka n'intervene. Ndabira mugenzi wawe rero mubwira ati gusenga ni byiza cyane, ntukabihagarike. Aha anye tubitse ibintu byinshi, apana ivyo wayibwiye gusa, n'ibindi utayibwiye. Kuba ngaho imbere yayo turizigamye nk'imyaka 30-40 iri imbere yacu. Gusenga ni kwiza, Imana iragahezagirwa. Ndayishimiye ko ndiko ndayumva. Sinzi ko hari abantu turi kumwe bari kuba yumva nkanje. Ndayumva pe, ndayumva irahari. Irahari. Nibyo reka dushikanira Imana, dukora igikorwa naco cayo cyo kwishikanira mu byo yaduhezagije. Turangije tuje mu ijambo ry'Imana Papa yaduteguriye umugoroba. Kaze dushikanira Imana. Tegura ishikanwa ryawe, shire mu biseke aho biri. Urimana uzuye ubuntu n'urukundo, urumwami naje kuguha icyubahiro, uruwera birakwiye ko tugushima. Urimana wuzuye ubuntu n'urukundo, urumwa
naje kuguhi cyubahiro uruwera birakwiye ko tugushima nta kintu ufise novuga atari ukuguhishimwe uko witwa Imana nushimwe nta kintu ufise novuga atari ukuguhishimwe kuko witwa Imana yanje ivyo biramagije nushimwe uzokwama uri Imana ibihevye 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 uzokwama uri niyo yabari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba ugutabara kw'Imana kurabisumba niyo yabari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba ugutabara kw'Imana yacu kurabisumba niyo yabari niyo yabari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba ugutabara kw'Imana yanje kurabisumba wicika intege nshuti haruguta Mana iravuga ntabaza ndaguta nkwereka ibikomeye utabasha wicika intege nshuti yanje Mana iravuga ntabaza nkwereka ibikomeye
itabasha niyo yabari Asante Yesu semerera niyo yabarimi omerefa yasia borefa mendo zakita dovai orama yakando zakita dore amindo zavai semerera niyo yabari cyangwa se biteye ubwoba ugutabara oramayanda zakita dovare kurabisumba papa niyo yabari uri hano mana uri hano papa haleluya uguta kwiyo mana yanje kurabisumba cyane niyo yabarimiba o cyangwa sibiteyo ho miriga dosavia habiria dosakita dova himbasko him amiza gidado niyo yabari ibiteye ubwoba gutabara kw'Imana yanje kurabisumba papa reka dusoma aya majambo twumve icyo papa agomba kutuganiriza. Itanguriro igice cya 18 turahera ku murongo wa mbere turamanuka aho nza kugarukiriza, ubwo niho nawe uza kugarukiriza. Uhoraho abonekera Aburahamu ari kuri vya biti vya Mamure byitwa imyeroni. Yari yicaye mu muryango w'ihema ryiwe mu ndugumba yo mu gihe cy'amashoka. Yonamuye amaso abona abagabo batatu bahagaze bamutumbereye. Ababonye ava mu muryango w'ihema yirukanga kubasanganira akubita inkoro hasi. Ati mutungwa namba nogira amahirwe imbere yawe ukemera ndakwinginze nturengane umusavyi wawe. Manuka nuko bazane utuzi mwoge, ariko arababwira ati babazanira utuzi mwoge ibirenge muruhukire munsi y'igiti, nanje nzane utwo kurya mwihembure, muboheze mubone kugenda ko mugendeye umusavyi wanyu, ko mugendeye umusavyi wanyu. Bati kora ukuvuze. Aburahamu yitera mwihema aho Sarari, ati tunganya n'ingoga ivyibo bitatu vy'ifu igogoretse urondera umutsima. Aburahamu arabandanya aja mu busho ahinda ishuri y'igitegetera nziza ayiha umusuku wiwe aca ayibaga n'ingoga. Manuka yabira amata y'urubu n'amakamano n'inyama za yashuri yabaze abitereka imbere yabo, abahagarara mu mbavu munsi ya ca giti bararya. Baramubaza bati Sara umugore wawe ari hehe?
arabishura ati ari mwihema. Aramubwira ati umwaka ugeze aho uyugeze sinzobura kugaruka iwawe. Sara umugore wawe yavyaye umuhungu. Sara avyumviriza mu muryango w'ihema ahahera inyuma yabo. Kandi Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara yari yaraciye. Manuka. Maze Sara twengera mu mutima ati ko maze gukecura noba nkigomba umugabo, kandi umwami wanje akaba ashaje. Manuka. Uhoraho abaza Aburahamu ati niki gitumye Sara twenga? Akavuga ngo aho nivy'ukuri noba nkivyara umwana nkecuye. Ndashaka abo tugiye kujana uyu mugoroba muze kwibuka yuko Sara atatwenze igitwengo cyumvikana, yatwengeye mu mutima. Bamwumviye mu mutima, kandi Aburahamu we ntiyavyumvise. Intwengo yabereye mu mutima. Subira hejuru gato yavanye kusubira 13. Orabaza Aburahamu ati niki gitumye Sara twenga? Akavuga ngo aho nivy'ukuri noba nkivyara umwana nkecuye. Imana ubwo irabajije Aburahamu ati hari ibintu biriko biraba hari inyuma, nubwo yanse kuza kutwiyereka turiko turamukurikirana. Manuka rero. Mbega hari kinanira Uhoraho igihe gishinzwe umwaka ugeze aho uyugeze nzogaruka iwawe? Sara yavyaye umuhungu. Uyu munsi ganda bigize topic iri très bizarre ariko yumvikana. Iri bizarre ariko irumvikana. Banyenewe baraza kuyumva. Iri bizarre ku buryo yatumye bindanira gusohoka mu nzu. Mbaza ukuntu ndaba ukuntu nohinyanyura, ariko biranka. Papa ngumiza hambwira ati aho nyene baranyumva baraza kukumva, wegumiza. 21 umurongo wa mbere. Aho nyene nigenda 21 umurongo wa mbere. Ihute ningoga. Umviriza. Uhoraho agendera Sara nkuko yavuze, kandi amugirira nkuko yamubariye. Yesu nashimwe. Ijambo riraryoshe kwe. Uhoraho agendera Sara nkuko yavuze, kandi amugirira nkuko yamubariye. Gasura inyaho kandi kuko naki wawe, kandi kahanu nakawe reka. Erega 2025 azakugirira nkuko yakubariye. Umwami nashimwe. Mutegereje ko nza kugira ibikavyo, navyo ndaza kubigira ndaciyumanganya, ariko Imana ntivuga twagize ibikavyo, deja yatanguye. Amen. Uhoraho agendera Irakoze nkuko yari yamubwiye, kandi amugirira nkuko yari yabimubwiye. Manuka hepfo aravuga ngo iki? Sara asama inda avyarana na Aburahamu umuhungu mu butamba bwiwe, mu gihe cashinzwe kimwe Imana yari yamubariye nyene. Ni kuvuga ngo nta munsi warenze ko kuvyo papa yari yatekanije, nta masaha yarenze ko cagihe nyene yari yamubariye ko niho yavyariyeho umwana w'umuhungu. Manuka. Umwana Aburahamu yavyaye amwita Isaka, uwo yavyaranye na Sara. Manuka. Aburahamu akeba Isaka umwana wiwe amaze iminsi 8 avutse nkuko Imana yamubariye. Manuka.
Sara aravuga ati Imana irantwengeje kandi abazovyumva bose bizobatwenza nkanje. Mwumvirize topic tugiye tuganireko. Ubutumwa bw'uyu munsi turabuvugana je nawe, sindavuga je nyene. Ra mugenzi ati kuwa tayari mutahubiri pamoja na muhubiri. Umunsi ntabwo nivugana ubutumwa, turahagararana. Ubutumwa bw'uyu munsi nubwo guhagararana, urahagararana n'umuvuga butumwa. Umwami nashimwe. Topic y'uyu munsi ivuga ngo hari inyuma twasomye mu gice cya 20 hari ahantu Imana imaze kubona ko Sara twenge mu mutima, hama akavuga ry'amagambo ayavugiye mu mutima, hama Imana ikayasubiramwe yabwira Aburahamu Sara dahari. Munkurikirane neza. Sara ari nyuma, mugabo ari nyuma ari karumviriza. Yanse kwiyereka barya abagabo batatu, yanse kuja mu gikundi cy'abandi, mugabo ari nyuma y'amahema ariko yumviriza conversation zihari. Abarumvise Imana irabajije ngo Sara umugore wawe ari he? Aburahamu arishura atari nyuma afise utuntu ariko aratunganya ati nta kibazo, twashaka juste uhava umutubwirira yuko umwaka ugeze aho yugeze. Nagira mbibutse ikintu kugira tujane neza. Aba bagabo ntabwo Aburahamu yabahagaritse baje kuri rendezvous yiwe. Ico kwanza ugikureyo. Bari mu rugendo ntibari baje kwa Aburahamu. Aburahamu niwe yacokoje ivyiwe. Ntabwo bari baje kuri rendezvous ya Aburahamu. Bari bagiye ku rundi rugamba, bagiye ahantu hitwa Gomora na Sodoma. Ntibari baje kwa Aburahamu. Aburahamu arababona, ababona bakiri kure, arabitegurira, abaganiriza neza, aranabinginga ngo ashaka kuboza ibirenge. Arongera arababwira ati nukuri si kuboza gusa, mu mwanya tuzoba mejeje kuboza ngo mafashe umufasha wanje aca twakwarnya tubategura utwo mufungura. Muhejeje umviriza Aburahamu, murangije mwibandanyirize. Nta hantu ngahantu twasomye, nta hantu twasomye hatubwira yuko Aburahamu yashoboye kugenda abwira Sara mu byo baganiriye mu kiganiro ko harabaye ikiganiro mwavyumvise nahasomye. Aho yagiye kubwira Sara ati gerageza ugire gutya utegura ibi nibi, agenda kubwira abasuku biwe ari bo bakozi biwe ati namwe nimutegura ibi. Muga nta conversation yabayeho hagati y'umugore n'umugabo yo kuvugana ngo urumva Sara, jewe aba bagabo mpagaritse namaze kumva quelque chose, namaze kumva ko ari ikintu baza kudukorera. Yabikoze mu bugwaneza, yabikoze mu kuvuga ati aba bantu ko mvise ivyo mfungura, ko ntunze, reka juste ngira ico ndabafashije kuko ndabona barushe kandi mbona urugendo rubandanye. Nta gahunda yabayeho, ivyo vyabaye bahejeje kurya. Bya bindi yashora kuvuga ati murakoze mutungwa, urakoze kutugaburira, urakoze kuduhindya. Ubwo rero turakomeje nkuko twari twabikubwiye. Oya, bahejeje kurya akurikiza ijambo rivuga ngo Sara ari he. Ngirira gutya turi kumwe. Abantu bakanye mugire gutya murakarnye. Yesu nashimwe. Nta kindi bakurikije. Ntibigeze bavuga ngo muze ngo ni waduhagaritse ati nubwo umugore wawe tutamubonye, nubwo umugore atari ngaha, ni kuvuga ngo imvugo yabo bagiheza kurya bavuze imvugo ifrapa directement ku kibazo cyo bari bafise. Ijuru rije gufrapa ikibazo. Iyi ndwi nta guhushagirika. Iyi ndwi ijuru rizi bikenewe iwawe. Nta muntu ari karanyumva. Umfashe amen yawe bisigura ngo nivyo ndiko ndavyake. Nababwiye ko duhagararana. Tudahagararanye kazi kawe. Ni kuvuga ngo ntabwo bigeze bamubwira ati muze ni wewe twabonye uri umugabo mwiza, wadufunguriye neza, turaryohewe. Sara ari he? Sara ari he? Ni hari yakenewe Aburahamu.
hari hakenewe Sara. Mwibuke ku munsi w'ejo umusavyi w'Imana twigisha yaratubwiye ngo munyumvirize ni tayari bana, munisikirize vizuri, Yesu nashimwe. Ejo yaratubwiye umusavyi w'Imana ageze indani mu guhereza, atwaye bimazi vy'abantu guhereza kugira abaharigwa ivyaha bemegwa imbere y'Imana. Bakigerayo marayika igihe yamuganiriza ntiyamubwiye ngo Zekariya ngo turazinanye ngo barakuzi ngo ijuru rakuzi ku Elizabeth umugore wawe. Nta muntu aranyumva. Ijuru ririko riradiringa n'ikikubujije amahoro, kiriko riradiringa n'icyo utegereje igihe kirekire, ririko riradiringa n'ikintu watindirijwe ku buryo wari ugeze ahantu wari umaze ukirekura. Ijuru ryaje gukora hantu vuga ngo hantu, usubira umubwire wa mugenzi ati harya nyene harya. Twende mutanisikia kabisa. Niba ngo Zekariya ngo urumva ngo ibintu birebire, umviriza, ndi umumarayika nama mu nyonga z'Imana, nama mvugana n'Imana, nta kindi narungikanye, naje kubwira ko Elizabeth umugore wawe agira kuvyarira. Ijuru ryaje gusohoza muri cya kibanza nyene ukeneye ko bisohorezwamo. Nta muntu arekaranye. Okay, reka rero ninjire bwina rero bw'aya majambo kugira ngo mushobore, Yesu aguhezagire, reka ninjire pe kugira ngo mushobore gusobanukirwa, mutahure teme shaka kuvuga. Teme y'umunsi shaka kuvuga ijambo rivuga ngo ndashaka kuyibwira, we wibwire, yibwire ngo jewe sindi Sara nkekeranya kushoboye vyose, jewe binkorere ndavyemeye. Iki kintu batumvise, ndashaka umuntu abwira Imana uyu mugoroba, umubwire ngo jewe Sara yakekeranije, mugabo jewe sinkekeranije, ndabizi ko bishoboye, binkorere vya bindi. Nta muntu ari karanyumva. Topic y'umunsi ivuga ngo jewe sindi Sara. Ndabira mugenza mubwira ati bana jewe izo afere zo kekeranya ku Mana ishoboye vyose. Tugomba kwibwira nababwiye ko duhagararana. Yibwire ngo jewe mpagararanye nawe, nsanzwe ndavyemera 100% yuko ushoboye vyose, nkorera rero cyakindi nkeneye. Nta muntu ari karanyuma, muri ko muranyumva. Bwira Imana ngo jewe kinkorere, bivuge. Mubwira ati jewe nkorera cyakindi, urabishoboye ndabizi, sindi Sara wo gutwengera mu mutima, jewe ndizeye ko bishoboye. Hama rero cyanibaza ikibazo gitoya gusa, gitoya. Nimba Imana yararengeye uwayikekeranije ko ikabikora yakekeranije, ari umuntu atizera, ari umuntu akekeranje ko Imana ikarinda kwisobanura ko ishoboye vyose. Reka mbabwire, Imana kwisobanura ngo ndashoboye vyose yaribabaye. Yarivuze ati ngiye nabona umuntu acarenginga, mpuye n'umuntu iyi ni defi. Imana yarivuze ati umuntu hari ikintu je kinanira. Okay, ubunye gasarasa kubera ufise imyaka 90 n'ingahe n'itanu, umva umenga none hari ikintu kinanira. Umvira, nimba uwayikekeranije ko ikarinda kwisobanura kwishoboye vyose, uwizeye nawe muri imisi 40 uvyemera, haguruka uvuge ngo Mana jewe ndahagararanye nawe, nkorera cya kintu nyene, ndakwizeye ushoboye vyose. Icara mubona imbaraga z'Imana rero, cara mubona imbaraga z'Imana. Narivuze ngo icara mubona imbaraga z'Imana. Subira uyibwire ngo mpagararanye nawe, binkorere jewe ndavyemera. Rashaka uyibwire ngo ego abaganga barambwiye yuko iki kintu bantoye gifatanye n'ibintu isi yamaze kuvuga yuko bidakira, mugabo je mpagararanye nawe, nizeye yuko imbere yawe ikintu cyose gishoboka, jewe binkorere ndakwizeye. Ya Mana we,
ni giki mbariza mugenzi wawe erega nubwo Sara yakekeranije agahinda nyamukuru yarafise karo k'umwana mu bisanzwe na Sara ijuru ryaramurengeye ijuru nubwo ryamuze hageje yavuze ati iyo umuntu yababajwe imyaka myinshi iyo agenderewe hari gihe atanabimenye reka kwera ndi Imana nyene nubundi mfise byose ntaco ndabikeneyemwo n'ivyabo kandi amurengere ndamumuhe. Ndashaka uyu mugoroba uhagararane na papa uyibwire ngo jewe sindi mu bakekeranya, jewe sindi mu bakekeranya imbaraga zawe. Mugabo rero my question is, ndiko ndabaza ikibazo canje gihagaze ahantu, none wewe ushaka iki? Okay, kuko ivyo dukeneye ni byinshi. Iki kunwingirije gose ni giki? Uwo mutwaro munini ni gute? Umutwaro wa Abrahamu wari umwana ku buryo bagerageje no kwicira inzira, ariko Imana ikamubwira ati nubwo wicira inzira umwana si uwo nshaka, hari undi ntegereje kandi azova kuri Sara nyene. Sawa, none wewe iki ushaka iki? Mbariza mugenzi ati ushaka iki? Ni giki ushaka umwaka utararangira Imana igaragaza ko ishoboye byose, igaragaza ko igishoboye? Ni giki ushaka? Bariza abantu ugira akaguma gatombariza mugenzi ati mbe wowe ushaka iki? Ni giki ushaka? Ushaka ikora iki? Uhagararanye nayo. Umviriza, aho Imana irindi ivuga ngo shoboye byose, nagira ndanababwiza ukuri, nubwo ishoboye byose burya kugira ngo yisigure munisikie vizuri, munitambue, tutambuane. Kugira ngo Imana ivuge ngo Sara aratwenze, aravuze muti wawe ngo vy'ukuri ngo jewe n'imyaka afise no vyara. Ntibibaza ngo kuba Imana yayidoze gutyo, yidoze kubera barya abantu bari abantu batoranijwe. Yabaye desi n'ukuntu Sara agize ugukekeranya, Imana yibwiraga yuko ayizeye. Kuko amasezerano Imana yaganirizaga Abrahamu yarayabwira umufasha wiwe. Muriko muranyumva? Umva Imana yabaye shoke n'ukuntu isanze umugore atari tayari. Muriko muranyumva? Mu yindi mugo urya mwana kugira ngo imwana mutange, ntiyamutanze kubera Sara, yamutanze kubera Abrahamu, kubera ari we sekuruza wo kwizera. Ati ndakuretse ndarengeye Sara, hari ibintu papagira arengere. Ndashaka kunyumviriza neza, ariko narimvuze ko hari ibintu kandi ibindi ko ndabibwirwa ntabwo navyanditse muri agenda. Hari ibintu papagira arengere, hari ibintu agira yirengagiza. Ku munsi w'ejo nababwiye Imana iri kirasimba ama etape, Imana iri kirarengana ama protokole. Imana igomba gukora ibintu ititayeho protokole. Izorengana sekretariya, irengane visi, ikeneye wa wundi yo gukemurira ikibazo. Papa yateguye igisubizo kidakenewe kandi yuko bagitindiriza mu nzira. Sara Imana yarinze iva kwa Abrahamu, yabwiye Abrahamu iva kwa Abrahamu. Sara dasavye imbabazi. Mu gice cya 20 Sara yaravuze Imana. Kandi Sara muri 20 ntiyasengeye mu mutima, ntiyanatwengeye mu mutima. Igitwengo ciwe cyarasohotse, n'amajambo yiwe yarasohotse. Agikekeranya bivugiye mu mutima, Imana iramubona. Mugabo yasubiye kuvuga Imana ariko aratwenga kandi yongera avuga ngo ninde yari kwibwira? Mu bisanzwe igitangaza cyawe ni kinini termake uzovuga ngo ninde yo kwibwiye yuko jewe ninda n'indesho, jewe naho nturuka, jewe n'ivyambaye ko Imana yondaba ryiza, jewe yonkorera ibi bintu, itege kwakira ikintu kiremereye. Imvugo niyi, koma mugenza mubwiye ati imvugo niyi, ninde yo kwibwiye? Witege igitangaza kikuvugisha iyi mvugo, ninde yo kwibwiye?
abantu banyumvise ni batatu abandi baracavyiyumvira ko mana ni kirundi ca Bibiliya kigorana. Ndabira mugenza mubwira ati nta yindi mvugo ndiko ndumva. Papa avuze yuko agira ikintu gituma mvuga ngo ninde yo kwibwiye jewe Diane, jewe Diane. Bibiliya ivuga ngo hari ibintu bitatu bihindisha agashitsi isi, ngo mbese ni bine. Hari ibintu bitatu biza bihindisha agashitsi. Riri muri Proverbe kangahe gamana, kandi ari basomerere muri Proverbe rindabire ningoka. Mbese ni bine. Muri ivyo bintu bitatu harimo ijambo rivuga ngo nukubona umuyaya ngo akoze mariage. Ni muri Proverbe 30 umurongo 20-23. Ushobora kuba hatoye shirayo 30-20-23. Isi uratoye mwana we kandi bikubere gutyo n'ivyi wawe. Ehraba isi ihindishwa agashitsi n'ibintu bitatu, mbere ni bine. Ivyo idashobora kwihanganira niko havuga. Ivyo idashobora kugira gute kwihanganira, tubivuge ko tuvyumve tubimenye ivyo ari vyo. Soma hepfo avuga ngo navyo ni ibi: iyo umushumba abaye umwami, bavuze ngo umu esclave, iyo umuntu qui ne vaut rien, umuntu atacamaze, umuntu societe yataka, iyo abaye umwami isi irananirwa kuvyihanganira. Yo ndagusavye nabivuga nturike nshwanyuke ndabikubwire mvuze witegurire kwakira ikintu kigiye gutuma isi reka nabivuge neza, akira igitangaza kigiye kuvugisha isi. Icambere nukubona umushumba iyo abaye umwami. Kabiri ni gifu iyo gihimvye ivyo kurya bisi ntivyihanganira. Ariko Bibiliya gamana mwibuke uwanditse aya magambo niwe munyabwenge wa mbere kwisi. Kwisi nta wa kabiri arasi, niwe wa mbere. Ni gifu iyo gihimvye ivyo kurya. Yo sene shaka kuyitinda manurira hepfo. Numukobwa w'icanke akantu nari nakibagi. Numukobwa yanswe w'icanke. Okay, umukobwa ari antipathique. Iyo agize gute, iyo arongowe, umuntu baroje se bakavuga ngo have wewe ntawo gukuye. Kandi wavuze ngo icanke bashatse kuvuga nubwo ofisi isura y'igikoto, nubwo umeze gute ntibisaka kugira bote, nubwo ofisi isura ihengamye. Iyo ukoze mariage isi ntiza yihangana. Mwavyumvise dogre Imana ikoreramwe ibitangaza, kandi ndayikunda kuko izifata ibigayitsi. Bibiliya ivuga ngo nyarucari azoba ihanga rikomeye. Ego nyarucari azoba ihanga rikomeye, niko Bibiliya ivuga. Icakane ni ncoreke iyo yegukiye ivya inabuja. Ibintu biragoye, isi ntiyo vyihanganira kwe. Iyo incoreke yegukiye ivya inabuja, incoreke ivya inabuja bigahinduka ivyiwe vyose, ivyo atunze byose bigahindukira ku incoreke. Ngwisi zinanirwa kuvyihanganira. Mbembwe murazi kituma Bibiliya tubwira yuko abayuda babonye Moridekayi ceyutse. Mbe murazi gituma mbwe. None mwe mwibaza ko mwambaro ku muryango w'ubuzamu ari wo mwambaro wo ku kirimba. Erega hari abantu mu mwaka uri kuraza wamaze kutumotera, uri kuramota. Nta bantu hari ko aranyumva 2025 numvira kiramota. Hari abantu uyu mwaka ndumvira kuramotera. Mugiye gutangaza mvuze igisagara, mvuze gitoya, mvuze Burundi na gahugu gatoya k'imiliyoni 12. Ndumva hari mwebwe reka tubije imizi, sibyo tubigenda ibwina.
turebe gufatira ibintu hejuru. Mwari mubizi yuko aba bayuda ceyutse bari abayuda bakoranye amasengesho na Moridekayi hanze y'igisagara, bisize iminyota bakambara amagunira. None wewe mu mwanya mutoya uwo mwariko murasengana mukaca mumubura, mwe muri mu masengesho mukamubura, mu mwanya mumubuze hagira umwe amenya makuru akaza akamenyesha abandi aterega Moridekayi bamutwaye, ntumenye ati bamutwaye mu biki. Birashoboka yuko bavuga bati bana twakoze ikosa ko bafashe umukuru twebwe arihe. Kumbe mu mwanya bari mukekeranye ubwo abubishe bariko baramwoza, hamuri karamwoza nuwasavye uburenganzira kubica. None umuntu nk'uyo wo mubona kikanka kweyuka gute, ntitseyuke gute? Mbe mwari mubizi yuko umusoda yaherekeje Yosefu atamugarukanye, erega yamuherekeje azi ngo baramukeneye hama musubize mu gasho. Ntabyo muri ko murumva n'ukuri. Ariko Yesu, mbe mwari mubizi ko yasubiye wenyene mugakameme, nibaza ko yamubwiye ati peti genda nzokwibuka, nta kibuwa nkoreye tari ko genda ucunga abandi. Hari ibintu bikuvuyeho sha. Itegure uyu mwaka uri kuramotera, hari abantu uzoramutse babwiye ati nta kundi simwe mwabikoze, niwe watumye nduga, iyo utari gukora ibinye sinari kuronka ivyo. Hari abantu tuzogirira imbabazi, mwavyumvise, kandi muzitegure kuzitanga. Kubabwiye ati warakoze kunsuguma, nubwo ujya mwanya ntabitahuye, uyu munsi ndatahura igituma wabikoze. Iyo utabikora simba ndi ngaha anye. Mpera Yesu cyubahiro nyarutse. Haleluya! Mwe muratekereza umuntu ngari kumwe mu masengesho muriko muranihanga, hama ikigira kabiri, erega Moridekayi na Esiteri bari abanyamahanga. Ikigira kabiri, ubu bwoko bwandikiwe muri Janvier yuko butegerezwa kwicwa muri Desambre. Ni kuvuga ngo guhera Janvier bari babizi yuko wewe wobona wanted zihari, amatangazo ari kubibambazi avuga ngo itariki zinizi wa desa tuzokwica abayuda bose bari kubugwa Shushani n'abari mu bihugu 120 bose. Wewe imagine ingene erega batanguye kubica bahagaze, urazi kurengana hano hose ukabona ati umuyuda tuzomwica mu 12. Mugabo rero hanaho turabona imbaraga z'Imana ingene zikomeye. Mu bisanzwe abayuda bari gutoroka kuba duhaye umwanya reka dutoroke, ariko bamenya agaciro ko gusenga, bamenya agaciro ko gusenga, bamenya agaciro ko gufukama. Reka mbabwire turiko turasenga, kandi ntabwo turiko turasenga Dagoni, ntabwo turiko turasenga Bayali. Ndakurahiye guhoraho Imana nkorera mugiye kubona ibintu bihinduka kimwe ku kindi, kimwe ku kindi, kimwe ku kindi. Mutarabwirwa ijambo ry'umwaka ukurikira, mushake reka dufate ko tari rihari, mugabo 2025 hamota neza, hamota neza sha, hamota neza nukuri Imana, hamota neza gamba 2025 hamota neza gabasha. Yo hewe umuntu baramutwaye, abantu ariko ari bati dusure dusenge ko atevyeyo. Ntivyari gufata umwanya mutoya, urumva habanje kubaho ikiganiro c'umwami na Hamani. Tiya ninda ari mu rugo ati ni Hamani ashitse, ariko Imana acira kome mwitege surprise yayo. Erega ibintu turabivuga mukumva umenga tuko tuvuga ibintu vy'imigana. Mbe urazi yuko uyo onye babwiye umwami yuko ageze mu rugo, nawe yaraje kumutora. Mbe mwambaza kuvyumva yuko muri iyi minsi Imana iri kiratanga Satani. Erega Hamani yagezeyo, Imana yagezeyo. Murasoma Bibiliya, erega Imana yagezeyo kuva saa 8
umwami ari mu bitabo. Kandi ariko arasoma ibitabo bidonda. Bibiliya iraryoshe, irasurinya neza yuko yariko arasoma ibitabo bidonda ivyo ku ngoma yiwiwe. Ni kuvuga ngo hari hasanzwe hari ibindi bitabo vyo ku ngoma z'abandi, mugabo yasavye ivyo ku ngoma yiwiwe. Kubera iki? Kubera hari umuntu yarakeneye kwibukwa, hari umuntu ijuru ryagira ritabara, kugira juste gusagere kuri page ivuga ngo hari itariki nizi abagabo babiri, umugabo yitwa Bigitana uwundi yitwa Tereshi, niko bitwa abagabo, bari bateguye kwica umwami. Hama umugabo yitwa Morodekayi arababona, ababonye abibwira umwamikazi, umwamikazi abibwira umwami. Babitohoje basanga niko biri, babagabo niko hari handitse ko nyene nivyo yereka arasoma. Ati babitohoje asanga niko biri. Hama umwami ategeka yuko abo bantu bamanikwa bakicwa, barabamanika barabica. Arangije point bakibica ati nta suite. Umwami acarabaza, none ndabaza, ndafise ikibazo, okay, ko ngahagarukirije ngaho hamarereke nabwira igeni Imana iraryoshe we, izimenye igihe bikenewe. Ndabira mugenzi amubwira ngo izimenye igihe bikenewe. Mbe mwari mubizi ko uwo mwami nyene ari we nyene yavyanditse? Ahagenda musome Bibiliya murabisanga. Umwami niwe yavyanditse. Hama arangije arugara igitabo aragitanga aja kukibika. Kubera Imana n'umukozi w'umuhanga yari ibizi yuko bidakenewe yuko Morodekayi yishugwa muri Janvier. Mbwirira mugenzi bati biriko biratekwa. Rega kwihuta ntuveyo, ivyi wawe bifitse amatariki. Kandi papa ndamukunda, azazana igisubizo mu gihe gikenewe, mu gihe gikwiriye. Ikwiriye papa wanje. Nivyo Morodekayi na Hamani. Ariko ngira mumbwira iki kintu, ariko papa ari mwizaga mana. Abantu bari bakwiye kwicisha bugufi hano musizu. Abantu bikubita ku bitugu baragowe mana. Uruzi ko aribo bantu Imana iza yiheshereza kwicubahiro. Barya abantu bigira ibinani, urazi ko aribo tuzogaburira ejo. Sinahavuye bwira Imana ngo mana, jewe sindi Sara. Mwandike neza topic, jewe sindi Sara yakekeranije mu mutima imbaraga zawe. Jewe ndazemera, ndazi ko ushoboye, nkorera cakindi. Mbe cakindi urakifise wa kirahari? Erega iragikora taraheza umwaka. Je niko ndiko ndemezwa mu mutima wanje, papa gira gikora umwaka utararangira. Cakindi nyene cakindi. Oh Yesu. Umwami arabaza ati nagira mbaze mfise ikibazo. Uyu Morodekayi ndumva vya Bigitana barapfuye, ariko ariho. Baramubwira ati niwe yugurura imiryango hajya kukirimbi wawe n'umusita ati. Kandi nagira ndababwira, ntabwo Hamani, mumviriza akantu karakomeye, ntabwo Hamani bamubonye hanze ya portail, bamubonye mu rugo. Ni kuvuga ngo Hamani yarahejeje guca ko Morodekayi amubwira ngo mu bisanzwe wewe uyu muryango ugira uveko, I am coming for you. Iki gitondo apana vya bindi we ndakuzi kutamfukamira. Ubugaraji bwawe buheranye n'uyu Musi, hari ibintu nsize mu rugo. Aba yinjiye mu rupango, ngira ndakubwire, Morodekayi yarugururiye Hamani aje kumusaba. Hamani amwugurura agiye kumutembereza igisagara. Baryumvise bose, mwaryumvise ryo, mwumvise iyo romizere prise yabayeho. Yarugurura aje kumusaba, amwugurura ariko aramuririmbira. Ariko iyo sere ntayo mubona kweri? Iyo sere murayibona kweri? Mbeho murabyemera?
cyangwa Bibiliya ntabwo muremera Bibiliya mwebwe. Ibi bintu byarabaye ntibyabaye. Nimuve ku ma YouTube byarabaye ijambo ry'Imana n'ubuzima. Iri jambo ry'Imana ni iry'ukuri. Ndabira rero ntacyo mwamukoreye atuya ati ninde ari mu rugo ati hari impamana yatiya ati babare mumuhamagara ati ni wabizi abakuru baramenyana ngo tuganire ati mzee tije hari umuntu ngira ngirire neza kandi shaka kumugirira neza cyane nk'umwami nyene ndamuhe gift nk'umwami ati none wo gerageza umpimitwe uwo numva nakunze gutyo nkabashaka kumugirira neza nohera kuki nkahereza mpimitwe umukoneseri ti wewe gahunda zose urazizi ngo ubwo nyene umwasi ngo bayibwiye mu mutima ati hari uwundi tarundi kweri acavuga nk'uwivugira kugira bivuge neza kuko iyo ari kumenya ko ari Moridekayi timugurire vewe acavuga nk'uwivugira kuko yakorera muri excellence. Sasa uyu adui hakuwa rafiki ya mfalme mukurikije Bibiliya neza ntiyari n'umugenzi w'umwami uzi ko ibintu byose yamubwiye ko bamukorera ariko udeta Kenal musame Bibiliya ibintu yavuze ni nkaho yaramubwiye ati mina tani gupige kudeta ndondera ifarashi nk'iwawe donc bambonye babone wewe ifarashi wawe fata inzahabu yawe iyo mpeta yiwawe ucuye inyambika kabiri utufata impuzu apande z'abandi z'abaganwa izi wawe zinyambara bami zijya nyine bami abarizo tumwambika icyanyuma rero cy'indundura byose ucurondera umwe mu bakuru b'abaganwa aruta abaganwa kugira ngo asabe umukuru w'abaganwa ntiyibwiraga yuko agira yambike Moridekayi. Hari abantu babwibwira ko bitakubereye nta muntu ari karanyumva. Hari abantu bibwira yuko bitagukwiriye ariko 2025 ndaguhanuriye bazotungurwa n'iyo mana yawe wasenze, bazotungurwa n'Imana wasenze. Kandi reka mabwire ibi turiko turavuga ntabwo ari migani. Hari abantu bibwira yuko bitagukwiriye. Ahamwese muvise ibirenge byo begwa n'ibirato vyiza. Ahamwese ko mwicaye ngaho muvise ibitugu byo fitting costume. Ahamwese amaboko yanyu yonyonga. Mugare abantu bazakwitegereza akavuga ngo ntibikubereye wewe ntubereye. Yasavye umuganwa umukuru mu baganwa mugabo akagasene ko kuvuga ngo indu icyanyuma murondere umwe mu bakuru mu baganwa musanzwe niwe yari wenyene mukuru. Yasanze yabivuze atabizi ko ari we niwe mukuru. Musanzwe yaritanze pasipo kujua aravuga ngo ucurondera umwe arutabaganwa bose abari wacagenda amuririmbira ishushani hose amuzungurushe kukirimba aheri kiriri agende Mutanga aheje Mutanga amanukane rya Kigobe aciye Kigobe agere hajya kuri Oni rompo ya Oni ave kuri Oni afatira rya Kiraro aha yinjira afate centre ville. Ati kandi nta ceceka namuherekeze gusa agenda araririmba composition yaya majambo agenda avuga ngo umwami akunze nuko bakwiriye kuza baramugirira. Hano muri kino kibanza nanje ngira ndirimbe gatoya aya masengesho atararangira ndi kumwe n'abantu umwami yakunze. Hari ukuntu bagira babagirire. Umwami w'abami hari uwo yemereye, umwami hari ivyo yavivuye bagira babibagirire. Nimumfasha tuyiririmbane uwo mwami akunze aba ari ukunyene bagira gute bamugirira.
w'umuntu yokunda umwami w'abami ntakunde. Umwami w'umuntu arusha urukundo umwami w'abami. N'umwami w'abami rero yakunze. Kandi hari abantu bagira bagirigwe uko. Reka mbatera inkuru. Abantu twari kumwe muri Vivante. Nubwo amakamera y'abari karanda, sinogira isoni zo kubivuga. Umusi je imiryango yanje yuguruka. Pasiteri umurongozi Edimo Kivuye yari karirigishira ijambo Morodekayi. Ageze kuvuga ngo iri jambo ngo uyu muntu hari ivyo mwamukoreye. Acavuga ngo Olivier hari ico bamukoreye. Nanje niko ndajagarara za Kinama bariko baramvuga mvuye kwigisha mu Kinama. Rero nza nihuta nca muri Vivante. Ciye barambwira aba protocole bose ati pasteur tumuyakuvuze. Ati yavuze iki? Ati yavuze ati uwo mwami akunze bakwiye kumugira neza. Akivuga iryo jambo acavuga ngo none ngo Olivier hari ivyiza mwamukoreye. Nasa nkaho umenga mbabwiye nka Elisa. Ati ni muceceke nabimenye ivyo yavuze. Narisengeye ko ijoro ryose tiharageze nico gihe umuryango wanje wugurutse. Hari abantu bagira bakuvugishwe ko batabizi. Sauli amaze kubona ingabo zose zigiye inayo tirama gufata Dawidi zishikayo zigafatwa ngo agera hano nawe naraba ngo ni mu ntegura ifarashi mu nyami nimo ngomba nanje kwigerayo ngo ashitseyo inayo tirama wewe ngo atangura kuvugishwa yakuye impuzu akura umupira akura ishati akura ipantaro ngo yambaye ubusa nkuko yavutse atangura guhanura ngo ari karashera nk'umwana agahanura avuga ngo mwami mwiza Dawidi ngo nagira ndakumenyesha ko hajya nicaye ari uzohasubira kandi yaraje kumutora sha adui yako anaenda tabiri mambo makubwa juu ya maisha yako. Shaka hari abantu bagira bahanure batabizi ivyo wavuze. Wa muntu akwanga cyane ku kazi azisanga yakubwiye ijambo atabizi ingene yarivuze. Ngo atangura guhanura aravuga ngo niwe uzasubira ku ngoma ngo kandi ingoma yawe izokomera. Genda musome kijya cyane ngo ingoma yawe izokomera ngo uzokoreshwa ibikomeye. Arangije guhanura arambara ya TPS. Samuel aramubwira ati ni sawa tahare waruje kubwira umwana wanje kugira ngo usubire kumwankuraje inyuma y'ijambo ry'umuhungere wawe witega abansi baguhanurire ngaho itegurira abansi bagira bahanure ejo mu gatondo ugahura ugutwa kugume guhiteze uzokumva na directeur wawe akubwira ikintu ngo kandi we ngo bari mu kukuduza. Hariho ubuhanuzi buri kuraka ngaho. Mwami Dawidi Morodekayi urasi abagira commentaire rero baravuze bati ariko si commentaire zikora bibiri bivuga ndashaka mubiriza ahantu abagira commentaire baravuga ngo mu mwanya yari kararirimba ngo yageze hafi y'urugo rwe ko yaba ahantu heza ngo yasaraye ngo urujwi rwahindutse ngo umugore ntiyamumenya Zereshi ntiyamenya ko ari umugabo wari kararirimba ngo urujwi rwabaye nk'umwami akunze waze guhera ku kirimba hama atahari epuize tepesa amerewe na arashika aramubwira ati mwagendeye intara zose mwagendeye intara mwagiye n'amaguru n'umwami atoya si intara mvuyemo ati reka kunkinisha ntiwanyumvise ati numvike ati bireke wanyumvise ati sinaco numvise ati nta bantu wumvise akaruru k'abantu n'umuntu yari kararirimba ati namumvise mwumva umuntu ari kararirimba niyumvira ngo ni ya minsi mikuru yamiba hamwe atoya si minsi mikuru atujya wumvise ni jewe nariko ndaririmba uririmbira nde indirimbo wayiririmbiye nde ndagusabye kuririmba byo navyumvise waririmbiye nde wari kuririmbira nde ngo uraririmba yakorare y'abami siri aramubwira ariko numva ryohewe Imana igira ikora ibikorwa bikomeye kwe
arabubwira ati oya nariko ndaririmba kandi reka kumbaza birebira ati sindakubaze gute wewe twagumye tukurorereye n'abarya bagabo turorereye kugira tugufashe kumanika Morodekayi none mbenyene uyu musaraba twawumanikiye ubusa twawudugirije ubusa wewe uri kutubwira ibyo kuririmba gute wafashe izindi gahunda gute ko wagiye udusezeye kugiye kumutora kandi aho umugore niwe yari yamubwiye ati vyuka senkera genda kirikara umwami akiri fresh mu bitekerezo ni hamuguhereza tivyagenze gute ko tugeze saa 7 ati kuva senkere kugeza uyu mwanya ngarutse nariko ndaririmba uririmba ne jewe imyaka tubanye utarandirimbira waririmbiye nde ati nari kwitegeko ryande ry'umwami okay uririmbira nde ati nariko ndaririmbira wa undi nari ngiye gutora ati tonde umbwire neza erega hari giye dusome ariko iyo sende murayibona uri kubwira sheri wawe ko waririmbiye umuzamu wowe na sheri wawe mwama mucako guryanya mukamubona yugura portail uririmbira ndemo sheri ubyagenze gute aturumva nageze yo sanga umwami yamukunze mwami arantegeka ndamubwira ndabivuga byose meje arambwira ati fata rero igisagara ugenda uraririmbira ujya muzamba ari ku muryango yitwa Morodekayi harya hose narengana nije nariko ndaririmba wari kuranyumva nariko ndaririmba umugore barahanuye umva umugoresha Zereshi ni mubaye Imana izokurinda umugore yitwa Zereshi ni mubaye Zereshi niwe yamubwiye uziko Zereshi umva ikosa rya mbere yamubwiye Zereshi yabwiye mugabo we aramubwiye ati chérie mange allez mange s'il te plaît mange bois fata akavinyo umuntu mwe n'abagenzi bawe reka kudustressa umuzamu ariko arakugora umuzamu arakubujije kujya allez mange ngira ndaguha imitwe uri kurajya ariko ariko tu mange chérie bébé mange okay ariko aramanje nyine amanje abaramubwiye atumviriza abaramubwiye ngo biroroshe cyane kajyana akagabo kamwe ufise faveur imbere y'umwami umwami aragukunda iyo afise inama iyo akeneye ni umuterera ivyiyumviro ico umubwiye aragikora genda ugasabe atari kugende ugasaba umanze utore vya biti hajya mu rugo uvyipimeko Zereshi mubaya cyane gose naho yamwiciye ubwa mbere ati upime intambwe 50 z'ukoko kwawe ati nakurabye mbona mungana na Morodekayi kajya kazamu murangana tuhereze Imana yacu izipinisa Bibiri ivuga ngo ntugakore kubona rubanuje amavuta ntugakore kubona rubanuje amavuta ati wipime weje kwipima ucugishinga asubuhi uvyuke kare twe ntitunava ngaha abagenzi bawe kwanza bararara ngaha turakurorera tugufasha kugiterura nabonye gifise ibiro tukimanike ati none umbwiye kuvuye kumuririmbira kuva amasaha kugeza uri kuri indi wa muzamu waririmbye gute ati reka impuzu nayo nambaye ni wazambaye ubu mbese yambaye z'abami wewe tijiwini umugara barasubiye ati yo ati nayo narakubwiye Zereshi ni mubayana sinari nakubwiye utohoza ubwoko ati warabajije abaribo ati numuyuda ati aha ati ndafakaye ati ndafakaye ati nimba ari umuyuda ndafakaye ati ntibirahera ati nimba ari umuyuda ntibiheze ugira ngo uraronka nakanya ko kuruhuka ati nturuhuka ngo agiyeza kumubwira iryo jambo bari bamwambitse ikintu cyane wari mu mutwe Zereshi uko biri kose uko ibi byose nariko ndavuga Imana igira ikora ikintu gituma isi ivuga hari umuntu yicaye ngari karavuga ati jewe vraiment aho mvuka aho nkomoka ukonsa ndavye ingene nimeze krizi hari uyu munsi ndavye ingene niriga umunsi wose kugira ngo ndonke 10,000 bigoye ndiko ndabiraba ivyo byose ari kabwira abajya abandi baje parkinze imiduga no fata yuko ukuri kuriyumvira
ariko Moridekayi yareka ariyumvira ku muryango. None akazi k'ubuzamu ni keza, nakicubahiro. Akazi k'ubuzamu nakicubahiro. Ubifashe nk'ibintu bisanzwe. Imana gufata umuntu imukuye ku muryango w'ubuzamu ikamugira uwa kabiri mu bihugu 127. Wewe rero wewe niwatoterura, wewe niwatoterura ngo ukura aho hantu. Erega ikibazo si ijambo ryarahejeje kubivuga. Ikibazo ni mindset yawe, ni ibitekerezo byawe. Urabyemera ko Imana yo bigukorera? Urabyemera ko Imana yo guterura ikagukura aho hantu ikakwicara ikantu hakomeye? Urabyemera ko ijya banki woyitwara? Claudine we, urabyemera ko mwanya muto wobona decret presidentiel? N'ibintu bisanzwe n'ijuru rivuga ati ndavyemeye, bakama bagushiraho. Kandi ndakunda Imana ntiyigera irondera iyo yakoze kugira ngo igaragaze ibintu by'Imana, ikuraho urutonde rw'abantu ingene byategekanijwe, bitegezwa kugenda gutya. Imana izi gupromotinga batagusavye CV. Ivyo bakagenda kuvyiga ko mu nyuma wamaze kwicara muri biro. Ni Imana igaragaza ko ari Imana y'imbaraga. Hama sozere mvuga iki kintu nacumvise ndiko nasenga saa 10. Nacumvise cyane. Sozere mvuga iki kintu. Nukuvuga yuko mu bintu papa agira kore, hari abantu Imana igira ibikore muri izo nzira zijanye n'izya Moridekayi, inzira zijanye na Mefibosheti, gukugwira Odebare kwa Makiri, inzira zijanye n'abanyisirayeli kuva muri Egiputa, zijya nzira zose. Mugabo no mu nzira yindi papa agira koremo ni inzira y'abantu papa agira tegeke. Urabyumva? Kukuzanira ibikenewe. Urabona izi mbaraga z'ukuntu Hamani yatondetse ibintu byose vyobera Moridekayi, hama bakabizana gutyo nyene. Hari abantu rero b'abakoneseri bazi ibyo gokenera. Uzi, reka mabwire, Imana ishobora kugushira ahantu ikagushira muri poste kanaka, mugabo ikakwima abantu b'ubwenge babimenyereye kugira bagufasha aho hantu hatebe. Imana rero iyo yagushiza aho hantu ikizana n'ibikenewe byose, ku buryo icubahiro cyawe kidahagarara kuri barya nubwo ari bo bakugize. Mu bintu papa yagira kore, agira terura. Hari ibintu kuna bita tachukua hivi avyaka umuntu abizane abishikirize we wabiguhereza. Subira uraye mugenzi wawe mubwire rero, muraba mubwire ngo sindi Sara jewe. Subira muraba mubwire ati uyu munsi uyu mugoroba mubwire ngo rino joro nemeranije n'icyo data yavuze. Ni Imana ta kintu na kimwe cyo inanira, nanje ndayibwiye ninkorere cya kindi kuko ndavyizeye ko igishoboye. Sindi Sara. Imana ishobora kurengera Sara yakekeranije ikabimukorera. Bibiri ivuga ngo uhoraho agendera Sara nkuko yari yaramubariye, ngo ikimugirira nkuko yari yarabimubwiye. Yakekeranije mu mutima. Uwizera ari ngaha, utayikekeranyako. Amen. Amen. Gira mugenza bati tereka hasi izo dosiye dutoya dushire hasi. Izo dosiye nto shira hasi. Tekereza cya kindi wari watinya, kijya kintu wabona umenga ntibimbereye mukama. Subira ukigarukeko kuko Imana iragishoboye. Imana yohereza umugore afise imyaka 98 ikamuha umwana akavyara afise 99. Yonanirwa ikibazo ciwawe, yonanirwa ikibazo ciwanje. Yesu nashimwe cyane. Imana nta kintu na kimwe cyo yinanira. Hama nagira ndababwire rero imbaraga z'Imana. Imbaraga yavuze ibikoze. Ra mugenzi wawe mubwire ngo ihejeje kuvuga ibi narangije gukora burya yabikoze. Bwira mugenzi ati uravyizereye, urizeye ko yabikoze. Mubwira ati
kijya nyene kinini, kijya kinini, kijya nyene wizereye, ijya poste nyene, ya mafaranga nyene, bijya nivyo nyene, kuko n'Imana ata kintu na kimwe coyinanira. Muhaguruke tuyikomera amashi menshi cyane. Bishiremwe imbaraga, bishiremwe imbaraga. Haleluya, turenze ngaho tuyikomera amashi. Komera amashi umwami w'abantu. Ntabwo turi Sara uyu mugoroba mana. Duhagararanye nawe kuko ata kintu na kimwe cyo kunanira. Mugihagaze shake ndabibabwire kuko icyifuzo cyane aricyo cyifuzo cyacu twese nk'umuryango niko kimeze. Ugumana iby'iwawe ku ruhande rw'iwawe, ariko ndafise ico je nshaka duhurije ko je namwe. Ndabyizeye sindi Sara, nize ko 2025 Imana iduha parcelle, irangije kuduha parcelle tutangure kubaka. Ivyizigiro vyanje 2027 2027 tuzotaha ingoro ya papa. Na 26 niyo kubaka, 27 ni ya celebration. Muyakomye gutariko murabyemera? Niho hantu magaze, nta n'ikindi kintu nkeneye. Papa arabizi. Abizeranye nanjye rero tuzamura ibiganza tumushimire mu minota 2-3. Umushimire umubwira ati Mana, nukuri wewe wabikoreye Sara yagukekeranije ko. Ukwizera kwanje je uyu mwanya numva kufise ibisazi. Ukwizera kwanje kuri hejuru. Ukwizera kwanje kuraremereye. Ukwizera kwanje kurahaditse kuri hejuru cyane. Ndizeye kuri Imana ata kintu na kimwe kikunanira. Ndavyemera, ndavyemanga. Ninashuhudia kwamba wewe ni Mungu unayeweza mambo yote. Kubushoboye byose Mana, twizere ivyiza vyawe. Mubwire ngo nizere ivyiza vyawe. Ishoboye byose ariko si byose dukeneye. Dukeneye ivyiza vy'Imana. Dukeneye ivyiza vya papa. Dukeneye ivyiza. Ivyiza biduhoza amarira. Ivyiza bitwibagiza umubabaro. Ivyiza bitwibagiza kuburanirwa. Ivyiza bitwibagiza amadeni twaguyemwo. Ivyiza bitwibagiza ko twigeze gukomereka, ko twigeze kubabara. Twizere ivyiza vyawe Mana. Twizere ineza yawe, twizere imbaraga zawe, twizere gukora kudasanzwe, twizere gusoza umwaka turi mu ndirimbo sha, turi mu mashimwe, turi mu mashimwe. Ntituri ba Sara bakekeranya, sindi Sara kekeranya mu mutima. I know God is able. Imana yacu irashoboye. Imana yacu irashoboye. Imana yanje irashoboye. Aba gravity mu vyizere. Imana yacu irashoboye. Imana yacu irashoboye. Imana yacu irashoboye. Kandi mugiye kubona ugushobora kwayo. Mugiye kubona ugushobora kwayo. Mugiye kubona ugushobora kwayo. Oh God. Oh God. Mwicare. Mwicare. Nta mwanya ugihari. Iyi ndwi si yo gutakamba umwanya munini. Twari dukoze acte prophétique gusa yo gushima. Amen. Hallelujah.
Yesu nashimwe. Hindukiriro muri kumwe sha. Muhindukiriro umubwire gutyo gusa umubwire ati kirageza woba umaze kumetriza visage yanje murabe umubwire ati ubona uzonyibuka. Murabe mubwire ati ubona ntuzohavunyi unyibagira. Umwaka ukurikira ntuzobavuga ngo ndiko ndakwiyumvira ahantu ndaba neza. Muraba ati ndaba neza. Kuko hari igihe uzogendera ahantu ntwaye. Hari igihe uzosanga ahantu ugiye ari je mfise urufunguruzo zo kugura. Ndaba neza mubwira ati ndaba neza ariko nyitegereze bana. Ntuzomere nk'umwasi. Umwasi niwe muza muhura yaragukoreye ikibi. Yakubona umerewe neza anajifanya zimsa. Akitoza utunyoni. Oya. Hama muramutse ati wowe uza ahantu ati oya ndiko uranzi. Reka ndakwibutse uranzi. Murabe mugeza bamubwiye ati rewe nturi umwansi wanje ndaba amaso gusa uzonyibuke. Ntuzohava udodora hatariho ndagufashe. Ndaba cyangwa uzomfashe wewe. Erega bigira bibe murabe mubwiye ati metriza visage yanje raba visage yanje yimetrize neza. Kuya. Sikia. Una. Sikia. Abuneri. Yego mwami wanje. Urya muhungu ni mwene nde? Abuneri akishura ati indahiro ni wewe nkamumenya. Arahejeje kuri sama ntararaheza. Abavuga butigwa barasaze kwere. Ariko arunganira ivyo ngira mvuge. Ibyabaye. Bwira mugenza watera abantu hagiye kubaza ati urya. Murabe. Abantu bazobaza ati mbega. Kiki gitangaza gikomeye. Sauli umuntu akuvugiriza umuzika abapepa akakuvamo. Umuntu agutwaza ibigwanishwa ngo ni mwene nde. Ibintu birakomeye. Urazi yuko Imana igira gukora igitangaza kizananye na bote. Kwa shininze cyane. Ninde? Ni Neri. Urya ni Martine. Niwe. Yesu nashimwe. Mwitege aho kandi reka mbabwire. Aha gasagara kacu. Niko gasagara nabonye karyoshe. Ko gucamwo wishuwe n'Imana. Karyoshe. Wana nabirabisha hasi baba bakubonye. Nabigirisha gutya baba babibonye. Baba babonye atebana Jona mebarikiwa. Ebana Jona mepata. Aka gasagara kararyoshe. Nimwakire mu izina rya Yesu. Mordekayi we nyurangana ngamu gasagara. Babimenye ko Imana yawe yagendera urugo rwawe. Amakuru yasanze umwami yari amakuru avuga ngo twagira tukumenyeshe menase 3 mois dutishije isanduku gisezerano kwa Obedi-Edomu. Atariko mwami twokubwira Obedi-Edomu n'abana n'umugore ukuntu basa. Twokubwira amafaranga ari mu rugo kwa Obedi-Edomu ntavyo wokwemera. Ni 3 mois. Ariko Imana irabinyarukije nta muntu ari karanyu. Aka gasagara gacemwe wishuwe. Kanyurangemwe wishuwe. Kujya rero ari gato. Kujya ari gato cyane. Kanaja ndani domo. Sasa Imana igira izimya amagambo. Domo bushe. So gucisha ajya kuri face à face. Uci wabwira ati iyi ntikiri face à face. Oya ndayihinduye face to face. Niangalie ni kuangalia ni mimi. Kuzuyemo isaku umuntu wese arakubona kwera ari gatoyo umwe wese akuvuga ivyo ashatse. Niba kuvuge mu vyiza. Niba kuvuge mu mugisha w'Imana.
umviriza tuzosoza umwaka uca ngaho mu gisagara umeze neza cyane. Empano geza he mamwe mugeza he sare are mutahe kandi abare kure mutahe mva mpejeje abonye bashitse reka nakire bashitse mutahe nahejeje ntuze Amen. Reka nakira abavukanye muri Kristo Yesu batugendeye. Masengesho y'imisi 40 arigiye tubyibagira ariko nyene wiyumve kuri umwana mu rugo kwa data. Gusa nyene mbashaka kugira ngo tuve ngaha umuntu ari ubwa mbere ageze ngaha abanye natwe uyu munsi turamutse nabonye amavisage mwamwe mbonye Umusi yasabaye haguruka tubakire inshuti yanje. Undi wese ageze ngaha ari ubwa mbere. Nibaza we waje ntari ngaha warumaze kuza. Nivyo ariko je n'ubwa mbere nkubonye haguruka kuko n'ubwa mbere menga ndakubonye n'ubwa mbere nkubonye mbabarire nimba maze kubona ibindi ncuro ariko mbenga muri amasengesho imisi 40 cyangwa harumaze kuza ngaha ariko muri 40 ujiye munsi oya twakira baje gufatanya natwe mu masengesho y'imisi 40 nta wundi mubangumbire abakunzi rero mubahe kaze ababegereye abasangwa mubagumbire mubahe kaze umwama bahezagire cyane mwagize neza. Abakozi b'Imana baza ngaha musanzwe muri mwibango ry'ivuga butumwa nagiye numva duhura n'abapastori twaramukanya kambwira ngo burya jewe namanza nka participa mu masengesho imisi 40 nukuri nagira mbasaye imbabazi saba pastori bose nzi kandi nukuri namanda basaye imbabazi nkambwira nti simba nabamenye ariko iyo vyashitse tukabitangaza tumenye umwungere tuca tumwakira neza. Tubonera akaryo no gushora kuza turababwira protocol iri harya ugeze ngaha no kwivuguri uri umushumba no kubivuga cende umwungere nje kubana namwe bakwakire mu cubahiro cawe ko rimwe ari igihe usanga bakwicaritse ahantu hari hose urumva iyo tutabimenye hari abo ntamenya ntibabyorosha. So abantu rero bataratora envelope zishikanwa gishimwe tuzotanga ku munsi wa Mungu muze mu story ihute ni ugahamambare kure mbasabira umugisha hari abataraza kuzitora abantu twabanye muri amasengesho imisi 40 dutegeza gutanga ishikanwa ry'ishimwe niko bimeze ishikanwa ryo gukengurukira Imana yuko tuzorizana ku munsi wa Mungu dusozera kandi dimanche ntituzosenga après-midi tugira tubibabwire mu bimenye tuzosenga nkuko bisanzwe avamidi nubwo azoba ari special uwo munsi kandi muzana muri izi envelope nyene semye kuko nizo tuzotereka ku gicaniro nk'ishikanwa ryo gukenguruka mubikore mu bubangutse Imana bahezagire sabagire neza murakoze. Merci. Akira bazikenera ngaha ku muryango barazitora kambariko. Amen. Icubahiro kibici Imana rero. So uvuye ngaha ntuve ngaha wibwira ngo havuye nkuko waje. Oya hari vyamaze gukoreka. Genda aba telefone, genda urarane apere nziza, genda urarane message nziza, genda mubone ko Imana iri kiravuga kandi iri kirakora. Uvyukire muri message ugendere muri message tuze duhure ejo ku mugoroba ufise ibintu vyamatanguye gukoreka. Amen. Bibiri iravuga ngo ivy'Imana yasezeranye vyose muri we niho egome riri. Nico gituma natwe twatura tuvuga ngo amen. Ijoro ry'amahoro rero tuzosubira ejo ku mugoroba. Mwarahezagiwe cyane mukomeze kuza kwakira amajambo y'ubuvugishwa adasanzwe.